Mwaramutse mwese shengero ry'Imana. Muri amahoro. Ego natwe turi amahoro kandi twaje turi amahoro, tumaze iminsi hano muri gikorane mwadufite buri mwe n'Imana dushima, turi amahoro kandi tuza ishengero ryari ryarabimenye ko mufize igikorane hano kandi ko dufize ubutumire bwanyu, none ryatuma intasho muzakire. Ego kabisa barakoze kabisa aho bashoye, ariko namwe marabarusha. Nagomba vuga amajambo makeya hano kanatari make, naho yo babiri ntiyo mato. Nagomba dusome mu gitabo c'Abafilipi, Abifilipi icyete cyandikiwe ishengero ry'Ifilipi, umurongo wa 4-4, igice ca 4-4. Badufise umukamakazi hariya mu Rutana kera mu Gakwende, yakunda gushima Imana ati nsomera ndwi kuri ndwi, ugaca wimenya wowe aho usoma, yavuga ati nsomera ndwi kuri ndwi. None rero nanje dusome 4-4 mu Bafilipi ho. Abafilipi ntibagora cyane, uheje icyete cy'Abanyefeso ya ku rupapuro rw'amajana 226 haruguru. Rero haravuga ngo mwami umunezerwa mu mwami wacu iminsi yose, ndabivuze ubugira kabiri, ni munezerwe. Ubugwaneza bwanyu mumenywe n'abantu bose, umwami wacu ari hehe? Ari hafi. N'aya majambo numvise nanje twovugana ko muri umwanya, ni Paulo yagira ubuntu bwinshi, aronkira ishengero ry'Ifilipi rimugoye, yaciye mu bikomeye cyane. Ni hariya yapfungiwe n'abarukana ba Timoteyo, harya ariko arondera ubutumwa bwiza, arondera havuga ubutumwa mpwemu wa Yesu ngo akamwangira, hanyuma agiye ahandi akamwangira. Yumva rero umuntu wa baratija bukuzi no Makedoniya udutabare, yumva ko akwiye kuja kuvuga ubutumwa hariya. Ubutumwa yarabuze, bica muri bikomeye, araharonka ishengero ry'Imana. Hanyuma rero yageze ikindi gihe ishengero ryarabonetse, arabandikira yavuye muri bya bindi bikomeye bya bigirwamana, cya kigwamana c'ikigore ngo casengwa no muri Aziya bose, cyari carigize igitangaza. Ubutumwa Paulo avuze butuma bwinjira muri ico gisagara, buranyagaza abantu baratigirwamana, abantu basenga Imana yubukako. Amaze kubona iryo shengero abigandika ngo mwami munezerwe iminsi yose. Niga nuke yabarungikiye ngo ndabivuze ubugira kabiri, ni munezerwe. Ubugwaneza bwanyu bugire bute? Menywe n'abantu bose. Kunezerwa biri mu buryo bwinshi. Hari aho umuntu anezerwa n'ibintu atunze, yahawe, yaronse mw'isi. Urabona abantu mw'isi ntibameze kumwe, ntibangana. Naho bangana ntibasa, naho basa ntibareha, siko? Byumvikana ko hari aho umuntu yishimira ubutunzi bukamunezera cyane. Mbega ubutunzi buhoraho? Ya, burashaka kuvako, bukagenda ukifuza iyo waburonse ukabura. Ariko iri jambo yabwiye ngo umwami wacu ari hafi, siko? Umunezero bwa mbere urafise aho uva. Umunezero uva ku kwihana k'ukuri. Icyo umuntu yubukako n'agakiza. Bibiliya ivuga ngo agakiza kari hafi.
agakiza umenga bagafata nk'uruzwa, abandi bavuga ngo nurukiza, ariko nagakiza gakiza umutima, gakiza ibyaha, gakura ibintu biri mu mutima by'ibicumuro, kakabikuraho, umuntu akavuka ubwa kabiri, agahinduka uwera w'Imana. Imana ikamugomwa, ikamushiramwo agakiza, ikamushiramwo n'ibindi byose yihimba, igoroka, amahoro, umunezero, ingabire, kwihangana, bijya byose biza mu muntu yaronse agakiza. Rero nihanezerwa. Uyu munezero ngomba kuvuga si uw'itunga ryo mu isi, ndabizi ko mutunze, mwatubariye ingene mwubatse urusengero, izuha ry'ingoro y'Imana yanyu y'abashitsi bararamwo, vyaciye kure, ariko byumvikana ko vyakozwe n'amahera menshi no kwitanga kunini. Nibi navyo ngo twumvise bironkwa no kwitanga, kuronka umunezero wasezeranywe bica kure, nukwiheba. Twarigisha kubw'abahizi kuronka umunezero. Uyu munezero uvugwa si umunezero usanzwe. Reka nongere nsome mu gitabo cya Luka 10, umupasiteri wacu Ezekiel Maca yarasomye, ariko Jesse nsomye ryo kwa Maca mugabo biri kumwe harya, n'umurongo wa 17 na 20. Murahabona aravuga ati bamwe 20 bagarukana bagarutse Yesu ashima Imana, nuko bamwe 20 bagarukana umunezero bati mugenzi, abadayimoni nabo ratwumvira mu izina ryawe. Hajya kuri 20, ariko ntimunezerwe nuko izo mpwemu mbi izo mpwemu zibumvira, yamara munezerwe nuko amazina yanyu agize ate yanditswe mu ijuru. Urabona rero n'umunezero Yesu agomba kwerekana. Burya suko Yesu ataneze nuko bari impwemu zibumvira, oya, yagomba kwereka uwundi munezero usumbiyo, kumvirwa n'abadayimoni, kuko azi ko hamwe bamwe bazovuga ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe, siko aho bariko barasambagurika bagira ngo bugururirwe, bagira bemerwe kuja mu ijuru, ariko baraguye arabankira. Rero bega ati ntimunezerwe nuko izo mpwemu mbi zibumvira, yamara munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe hehe mu ijuru. Barasenze abadayimoni, ntivyari vyoroshe. Hari aho usenda abadayimoni b'inzigo ukamara iminsi usenga, hari abadayimoni usenda mu kanya gato bagenda, siko n'abadayimoni mara kwigihe. Twarasenze abadayimoni hari Busoni mu Kirundo, umugore yasara ariruka adutana impuzu ngaha, maze impuzu mu bitugu arigina, ye yataye urugo, abana yabataye, bari barahebubuye. Turasenga bakaboha, tugasenga tugataha, twamaze iminsi. Ndabani Imana aho wampamagaye ngo nze mu gikwa cyawe, wampamagaye kuwana n'abasazi, hari inkomezi mfise kuwana n'abasazi, zana inkomezi zawe rero ubushobozi bwawe. Turasenga abadayimoni baravamwo. Uwo mugore asiba mu rugo aratekereza, umugore twadera. Rero sinzomwibagira ibitangaza byakoretse abantu bace bishika barabata. Hari aho batwagahotse 667 ku munsi umwe. Rero iyi gikwa cy'Imana kibonetse, abadayimoni nabo bari n'inkomezi. Hari aho umukozi w'Imana wacu asenze abadayimoni 1000 arasenga biranga, arasenga hasigara abadayimoni
ngo hagenda amajana 997 hasigara batatu. Hanyuma rero ati hagiye ivyana twe ntuva ngaho. Arasenga aracumukura. Urabona mu minsi heze nta bari 2-3 baza kwishura. Nanjo gihe twabyaga nari mfise amashuri 2 ntagiye n'umuje nama nyicari ruhana. Rwa rubanza runini. Hanyuma rero arasenga kimwe biragenda hasigara kimwe. Kitisha jewe hagiye bito vyanje. Nanje ndumukuru wavyo. Nawe ndazi kufisa umupastori udahamagara umupastori umugabo ahura n'uwo. Arasenga arahamagara iryo zina ry'ubushobozi n'ububasha biratoroka birakomeye. Byose yagenda. Rero hari amashetani akomeye nkuko twumvise inkomezi biva ku nkomezi z'Imana zigukoresha. Ariko umuntu goyi tagira inkomezi ntageza. None rero twumvise ngo uyu muntu ishengero yabariwe kunezerwa. Hanyuma twumvise ababigishwa ba Yesu banezerewe nuko impemu zivuyemwo ko byo badarabija kuya ariko bumva ati twagwanye. Umunezero wo kwinjira mu ijuru. Aho ikintu kibakoranya mwese mwavuye henshi imihana myinshi hirya no hino muzanywe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rimwe umunezero kuko niryo rikiza ivyaha. Rero twumva ngo ati ntimunezero nuko iyo impemu zibumvira yamara munezero nuko amazina yanyu. Siko aha sinzi ko twese twanditswe mu ijuru. Umuntu wese ariyumva iyo atajwe rikutsindisha rikwagiriza ikibi mu mutima wawe mu ijuru barakwemera. Urafise icyandiko. Ariko ni waba ufise ikintu uva gusengana mu ijuru ntuzogerayo. Hari ikintu uva gusenga nk'ikintu kimuhari gusa. Hariho abanyamihari benshi basenga bakararayo. Ariko naho usenga mu ijuru ntugira ikibanza. Eka Imana dufashe rero kwitwaririka uyu munezero uri imbere yacu. Hari ivyo biri bwa Heburayo ngo twashizwe imbere. Siko umunezero twashizwe imbere n'ukwandikwa mu gitabo cy'ubugingo nuko uzokwamaho. Mu majambo make numvise umutima wanje uvuga ko umunezero utiyindi nukuba uzobaho imyaka n'imyaka mu bugingo budashira. Icyo duhahamira twararenganya abantu bamwe bavuye hariya tukabona kumenga bararushe batagira n'agakinga baza n'amaguru twabona bagiye mu gikorane. Siko akaruha mugaba kumva ati nja mu gikorane. Intumbero yawe ko mu gikorane nuko uzokwambara ubugingo budashira. Ukabutambaye ubugingo budashira ukabutanze mu gitabo cy'ubugingo uzosomwa izina ryawe kuririyo nta buhombe buzosumba ubwo buri imbere. Abantu barahomba byinshi ariko ubuhombe busumba ubwo nta bundi buriho. Nugo nugutakara bamwe bavuga ngo takara gusumba ukuntu. Kuba warihanye kuba wari bitari bike wabiheba ariko asigarana n'akantu kamwe uzokwinjira. Iwacu hari umuntu umwe naroteye itongo ryo ryose ryatemwe neza ndaribona n'ubu ntacaribona. Ariko hasigara igiti kirekire kimeze nk'icyo mugabo cyo cyari kirekire cyane kiba gito. Muri iryo tongo kitatemwe
nibaza ico giti cyatumye atema byose kigasigara. Hari ibintu bamuvugako yari umuntu akunda gutanga impezwa akaba umukristo kabisa keshimije, baramuhanuye ibintu ati mbega none mu gupfa kwe ntiyihana neza, yarayubangiza. Yaramwumvise bariko baramwihanisha ariho ndi. Rero iherezo ryiwe rirashika, turamujana kumufowa. Hanyuma pastor niho bare bati mbega amazi imyaka ingahe ari umukristo? Aravuga 40 n'iyindi, kandi yari ukuri. Ariko uwo muntu ndiregera gatoye ngo mbaze mpemu yera kwa mwemeye. Mpemu arambara ngo sinigeze nkorana nawe. Byumvikana ko iminsi yo yabaye ugupfa gusa, imyaka 40 yabaye ugupfa gusa. None Imana dufashe rero ntihagire umuntu anezerwa n'isi gusa n'ibihayihayi n'urunganwe ngo arengane kuba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nsoma yandi majambo ngaha mu gitabo cy'Abaroma, Abaroma 15 kuri 13. Urupapuro rwa 183 mu Isezerano Rishasha haravuga ngo Imana itanga ivyizigiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biva ku kwizera, kugira ngo murushize kwizigira ibizoba mubihawe n'ubushobozi bwa mpemu yera. Uyu Paulo yanditse ngo Imana yandikiye Abaroma ngo Imana itanga ivyizigiro ibuzuza iki? Umunezero wose. Umunezero iyo ukagera wose uhere ku mizi yawo ukageza mu bushorishori bwo hejuru. Ni hehe? Nukuva utanguye kunezerwa ukawamana kugeza winjire mu ijuru, aho umunezero utiyindi uzoburi, aho tuzoseruka muri cya gisagara cy'abera bonyene batagira uruvangi. Siko abera bonyene, abantu bejejwe bahariwe batagira icyaha bakayangana nk'Imana, baka nk'izuba ngo twumvise, binjiwe n'umuco w'Imana. Aho hantu ni heza, niho muri byavuze, ahantu umuntu aticura ko bamuroga, ahantu umuntu aticura ko bamwiba. Siko ahantu atabihumbu bibayo, ahantu ata muntu w'ingunge na gatoya azoshika. Aho hantu niho dusiganirwa. Bibiliya ivuga gusiganwa. Abantu basiganwa baba biteguye ngo twumvise. Niho uvuga ngo umuntu twumvise ngo yarari joro ateramye, agateramira ubugingo naho guteramira ibisuma byo birahera, bizohera. Hari ibisuma bikaba bigatura hamwe hamwe. Twari dufise ibisuma ngaho mu gashikanwa, urimye utugori kwa nta bigori barima, ukamushe umunyenza minsi yose ugenzura ko batura. Ariko haba itegeko rya nyene icubahiro bizivugiye ko barima ibigori mu gihugu, barabirimye barasobe babirima, umuntu akaronka amatoni. Siko nta wase kujya kwiba. Ubu biriyahura bikumirayo, nta nugeza niwe bavyiba bafisi wabo. Rero umunezero nawe urawuteramira kugira ntukuvemwo. Umunezero ashaka ukawuvamwo, ukoze icana gatoya umunezero ahera, amahoro mbega arasigara, ugacura amahoro, za ndirimbo zikakuvamwo, agakiza kagagusohoka, ugasiga nko twumvise, ugasigara umuntu nk'abandi.
uri gikasi igikamvugwa kitagiye ubugingo, ukabura umunezero, ukabura amahoro. Kubera iki? Kubera ko wanjanjwe kuri umunezero. Bibiribwa ngo Imana itanga ivyizigiro ibuzuze, siko? Ibuzuze umunezero wose. Kuzura umunezero, haba hari ikintu cinjiye muri wowe gituma nawe guteramira ubugingo bwawe, ntihagire ikibutosekaza. Ukuzura umunezero. Umuntu yuzuye umunezero, ngira nawe ba muri toilette yoririmba, siko? Araririmba ntiruca. Indirimbo zagiye kera zo twarinda tukira abana ziriburuka, zizanwa na mpwemu. Ibuzuza umunezero wose. Niryo jambo naronse. Ukabuhombye umunezero. Umunezero birivuga ngo ibuzuza umunezero, ngo kugira murushize kwizigira ibizogira gute? Ibizoba ni iryari? Ibizoba mwizuka rya mbere ry'abera, ry'abagororotsi bonyene, kuko ari bazobanza kuzuka. Abandi bose abapagani basigareyo. Abantu bakoze ibyaha, nambara abapastori bakuru, nambara abarimu, nambara abajenama n'abadiyakoni n'abadiyakonikazi, bazosigarayo, siko? Bazosigarayo. Ayo niyo magorwa akomeye. Umuntu atazoba mwizuka rya mbere ry'abera azoba yarahomvye. Utanezeye umwizurizuka rya mbere, twizigira ibizobaho. Twizigira ko inzambi ivuze, abapfuye bose bazozuka, bose mw'isi yose, mu mahanga yose, Amerika, Aziya, Europe, Australia, Afrika yose, bose bazozukira rimwe, siko? Abapfuye bakiri bato kera kuva mu bihe vya Adamu, hanyuma bose bazoca bahondogana bijya izo zina bose. Ariko abapfuye bafise ibyaha bazosigarayo. Habe uzuka rya mbere gusa. Abo bose bazozuka hasigaye imyaka 1000. Bazukire gucibwa imanza no guterwa muri cya kiyaga cy'umuriro kitazohengeshanya. Bibiribwa ngo inyo zabo ntizohera. Bazokwama bababazwa iminsi yose, imyaka yose, ntibazopfa, siko? Mwaye mubize ko zoshika bapfa. Upfuye urupfu rwoba kuruhuye. Azoguma yaka komindura taka. Mwarimbye ngo genda mu muriro, siko? Umva n'ibintu byo gukina. Kumva ko uwo muvukana agiye mu muriro, kumva ko inshuti yagiye mu muriro, niyo magorwa akomeye. Aho n'ahantu umubabaro utakowovugwa. Nico gituma abantu bakwiye kwihana neza. Hari abantu Imana yagiye imbarira bapfuye ntibashika mu bwami bwo mwijuru, ariko twabanye, twakoranye, twagendanye. Ndacibuka umuntu umwe, umukozi w'Imana, numvise umubabaro mwinshi ntawuvuga. Ndarira, numvise irijwi ngo sinamwakiriye. Ndabaye kabisa, kuko nimvuye ntagisubira kuronka yihana. Karabaye, umubabaro urinjiye, azokwama babazwa. Nico nifuriza ishengero ry'Imana. Ntihagiye n'umwe mu bakobwa, ntihagiye n'umwe mu bakenyezi, ntihagiye n'umwe mu basore, mu bahungu, ntihagiye n'umwe mu bagabo, ntihagiye n'umwe mu bajenama, ntihagiye n'umwe mu diakoni, ntihagiye n'umwe mu barimu, ntihagiye n'umwe mu pastori,
ntihagire n'umwe muri twebwe yosigazwa n'ibyifuzo by'umubiri n'icaha, uruhendo rw'icaha, akazoja muri gihonomu. Usenze Imana mpema akaguhishurira neza ubwami bw'Imana, akaguhishurira na gihonomu uzojamwo. Ibikino birahera, mpemu yera arahishura amabanga kabisa, arahishura amabanga akomeye. Igihe cyose wowe ubaye mu isi araguhisha umunezero uzobamwo. Nico gituma abantu benshi basiganirwa kwihana neza. Hari abantu bigora kwihana akabibangiza, akamana gatsi n'inzigo n'akazikira, ukamenga besha ntacyo bimugize, akamenya no gutera ibinanga nibisanzwe. Ariko banza wiyumva iryo kintu. Naraharuye ndahava ndasigwa amashengero menshi. Ndibuka bamwe abo mpemu yambariye ko batinjiye, nama nibuka ndiko mfise umubabaro mwinshi. Rero guhomba meni ibyo ni ibintu bikomeye. Nasomere kansome gatoyi kandi hano mu gitabo ca Zaburi ya 51 ni inkuru n'amajambo ya Dawidi hariya kuri 11 na 12. Aravuga ati ntunte kure yo mu nyonga zawe, ntunkure ko mpemu wawe yera, unkomorere umunezero w'agakiza kawe, unshigikisha umutima ushize ishira. Ni Dawudi hamwe yacumuye. Burya mu bantu bakunzwe n'Imana nta muntu yakunzwe nka Dawidi. Yari yarahimbaye Imana bikomeye. Imana yamukoresha bakira umwana, ariko arasigura ingene yagurukiye kudubu n'intango akabihanyura. Haragahungu mwamwisha ku nkomezi, siko inkomezi asanzwe, yewe arimo mpemu w'Imana. Dawudi nyene yubahuse Goliyati igihangange, bakabatireka wa mwana sigaho wamenye intambara. Dawudi hanyuma agatora amabuye ati wowe urizigeniza Imana, kakikiriza n'ibihuzu vya Sawuli vy'intambara vyamunaniye ari gatoya, kagashigishiwe ngo pa. Aho rero Dawudi amaze gucumura yaribajije, yagiye kure cyane, kuko usa nk'ukorokeye mu kinogo cya kure. Kuva mu gakiza, kuva mu bukristo, kuva mu munezero no guhomba, gutakara. Arakomoza, arasenga, arumva amagorwa akomeye, akomoza ati ntunte kure mu nyonga zawe, ntunkure ko mpemu wawe. Yibuka mpemu yamukoresheje. Hanyuma arataka, aravuga ati unkomore umunezero w'agakiza kawe. Yariko arakomoza yanyazwe. Ikinyaga umuntu si kinini. Urumukizwa ukavuga akantu gadahuye. Umwungere w'ikiremba aravuze ku mukristo yagiye ngo atumwe n'Imana agatwara amafaranga yiwe akayadendekanya hirya no hino, bagahura n'umwambo n'abambuzi. Umwambuzi akayamutwara ati nayo ntayanifise, siko ashise imbere ijwi ramwagiza ati urivye urabeshe, siko kandi akabesha. Mbe wewe uvyemera wanse ko bayagutwara wumva ko zikoze icyaha, ariko Imana iramwagiza ati ntugenda uja gukora iki, ukagenda ubeshe. Ubutumwa utwaye n'ubuhe, siko ubutumwa buca bukuvamwo, ucika ubusa, nta bubasha burimwo. Hanyuma ati rero subira inyuma, rero icyo wajya gukora cyari cyo nyene, siko none kubeshe urashafise ubutumwa. Baya magogo rero azaguza kurondera waba usuma yamwiba,
muba yateye hajya rega umbabarire nari mfise n'ayandi ngaha naha siko ngaya mbere nagiye kuvuga ubutumwa siko bishakure kugira ngo uronke agakiza kuzuye uronke umunezero w'ijuru urasube n'utwawe ugahongamwo amagorwa nka ariko amaze kuyatanga w'amagabo atega uyu muntu hava mpumira uyu muntu akoze ibitaha bikorwa asubije ibyo akaboze arangane byose bize nta atambariye uyu muntu yagiye kuvuga ubutumwa atehe n'ibyawe twara siko haca batihane rero Imana iti yinze niyo ntagutumye kuri abo nyene tayi urageje siko aho rero ugomba kunezerwa uri hano ugashika igorogota umugabo ngo yarimba ati ngumeho siko aguma igorogota amaraso aguma mucundugirako niyagira akaje kose gaca amaraso agakura siko agumaho nawe gumaho kugira ngo ukomoze ikintu cy'umunezero wanyazwe uribaza wanyazwe ni umunezero kubera iki ni icyaha cyagukorokeyemo uyu munsi rero isaha uracyafise amageme yo gukomoza nka Dawidi kuko niyaciye apfa yarahavuye abibarirwa ati umwana uvyaye kuba tugije izina ry'Imana azopfa ariko uzobaho urahari yumvise ahariwe Dawidi uzosoma cyane yaciye avuga cyane ku mbabazi z'Imana rero numvise amajambo yuko natwe dukwiye gukomoza umunezero w'ijuru tukiriho kugira ngo ntituze duhombe umunezero w'ubugingo budashira hamwe n'abagorosi bazova mu mahanga yose ibyo rero nivyo numva mu bugingo bwanje twategeza kuvugana ko umuntu w'Imana yonezerwa umutima wiwe naho umukene umwe atagira nagasabuni adashaka kuronka n'igihumbi mu ndwi cyangwa mu kwezi yagowe gatondera umenga byose yavyambuwe umenga ntasenga Imana y'abandi basenga ariko akanezerwa nuko mutima hari amahoro ariko ufise amafaranga atazi gutanga igira 10 yama yiba Imana akaronka rya jambo rivuga ngo wamuvumura uvumwe ukagenda uri kivume uvumwa kubw'amahera azohera siko Imana ikavuga ngo uri kivume amahera arudanye mu nzu cyangwa muri banki uti ni ivyanje ejo rukagutekera mbega uzosubira kuyidatwara twebwe twarabuze umuntu tumaze iminsi muri Bibiliya hariya mu Kirundo bazungu baraza bakatwigisha kumare ukwezi aya umukonta gitakabisa hanyuma dusose batugira umunsi mukuru hanyuma dutashe tugiye twatusigaye n'umwongere ahirwa gutaha wacu Kiremba turi babiri ndio twayaga hanyuma rero dusanga arashitse batwiga ati yaguye yaje ngo yakase ahantu be kwa Rashid ati aragaruka ngo ngenda aribonye ndahidaseze arace arazashiza kura acagwa acarapfa umukoze ko arashushe twarasenze twe nawe turabura kubu yarashushe omenga arakomeye hanyuma rero turatuma ko musanteri turatuma ko abagoronoma abajya abantu bazezwe ibyo kurya kugenzura bati ibi bintu byo kurya barabisuzuma byinshi barabati byavuye kuki wayishwe niki ariko ndasaka mu mufuko we ndamusangamwe inoti y'ijana imwe yaba mu Kindoye Pasteur Filmon arahazi ni wabo je nahakoze hanyuma rero kwaye tuzi nayi iyo note nace ndayikuramwo ndayihaye abi wabo none yayikuza kuyiborana amahera bagusigarana nibakubariye umugabo yari ngumyi umugabo yankako amahera azoribwa nawo namuryango we namugore n'abana
ngo acagenda ashonesha impuzu ibihuzu by'imipfuko myinshi yakura muri banki aratsindagiye munsi n'izindi zose. Hanyuma agwa ati je ntagira umuntu azonyoza sinzokozwa n'iragi. Baraza bararaba yitegereza ngo baramusaka bararaba bati baja muri banki ati ya mafaranga yaratwaye hera ambe yasinya ha yo wamugese bati banewe bamugese amafaranga yatwaye yarapfanye ngo tuje kumuzura baciye mu bamuzura ntibamusiga n'ifaranga bacu barahamba gituba amafaranga urakina ni mahera amafaranga arakunzwe yamara kuyakunda kose uharure ko atazokuzitira kwinjira mu ijuru. Urabe neza haraho utangira 12 umunezero ukakuvamwo ukumva uri umunyedini ukarimbura umunyedini ugasangira umunyedini ugasangiza uri umunyedini wagera ku gupfa batwigishe ngo umuntu wese afise iminsi yose siko mwongero wonkino yigishejo bati urahagaze siko urahagaze ntiwinjira. Nakagabo yitwa Yakoselemani batwigamiye hariya muri Kongo abanyekongo nibo bakoreye wacu kera mu mintango za mbere na pastor nayabonye bo muri Kongo bakoreshe ngo kagenda kakiba amasume y'umuzungu kakorera ku muzungu akiba umuzungu imikatiriki akantu kose atwara umunsi umwe ngo arota baja mu ijuru n'amayami kate yose ntitwadutambara tw'abazungu kera abazungu baragiye utuntu twinshi bagapfundika ku migozi ngaho niwacu twarakuranye n'abazungu twebwe ikiremba twigishwa n'abazungu abaderegitrise barabazungu nta murundi y'umuderegiteri ka inspecteur umuzungu siko. Hanyuma rero yapfundika hanyuma arotaja mu ijuru nawe cya kigozi kiko twabukude twose kiburuta ari nyuma yiwe ngo ashika kwiremba ati ujahe jewe ngiye mu ijuru ati hindukira abantu baja mu ijuru ntibagira imirizo ntawe imirizo binjira mu ijuru kuzuyima siko kuko yari afise ubuntu bw'ubugunge yari afise ubuntu bw'ubusuma. None rero yagize hati asanga n'ivyarose asubira kuja kwihana siko. Iwacu ikiremba hari umutama Yona yari umwarimu kandi yakunda ibikorwa vy'Imana yari umuntu ngo afise ingabe yo gutuza abadayimoni mudayimoni arengutse ajya yumva yuko ngo akamunangira akashigisha cyarko. Hanyuma yanka kuja kuba kunzu yo kuruse iteye byaba umwarimu wese yaba kurusengero bati aje kuba mu kuze twarazananye tubuye mugama turi babiri n'amaguru n'indukinga tuyaga nimbarira neza nyine vyakugendeye turaba nabinyiganira amagogwa yagize acatangura gukora akazi ku muzungu yitwa bwana Sake kwari twegera ibuta abo nabo nabonye jewe. Hanyuma rero akozeho yibisha biti y'uburokera idakwikiye. Hanyuma rero zanca biti zake hanyuma rero agumaho nk'umuhizi ijambo ry'Imana imunzako ararirukanga kwabanya mbanda asaba Imana ati Imana imbabarire bati twara usubize umuzungu nawe yagiye Masisi muri Kongo ayitwara gutya kugira ngo asubize kimuveko siko n'amaguru Masisi kugira ngo icyaha kimuhereko. Rero haraho ukora icyaha ukamenya no gukina umunezero kakuvamwo n'ahandi umunezero uza kugaruka wageseye warumye ko hari ibintu wagiye udambikanye unyaga abo wagunze utabazi bakora ati kwiba no gusubiza siko ni umunezero ukomorerwa. Rero uba watuye icyaha cyose kagiheza. Nuko bene data numvise amajambo y'umunezero wacu. Umunezero wacu warya mu Baheburayo 6:18-19 haravuga ngo bibi bidahinduka ivy'Imana tabasha kubeshiramwo biduheshe kurema cyane
twebwe bashe muri ubwo buhungiro ngo tubangirije ubwo buhungiro ngo no kubangiriza ibyizigiro. Harya rero kuri 19 ngo ibyo byizigiro tubifise ngizirika umutima kigumye, siko kizirikiye mitima yacu ariko kazirika mu ijuru. Ico kiziriko mwasomye neza ngo kizirikaho Yesu yatwinjiye amaze kuba umuhezi mukuru mu ryo bwa Melikisedeki. Ico kiziriko batwigice ngo ni kiziriko cy'igitiyo kirimwo amavuta y'umunezero. Rero umunezero wo mu mutima usobanura yuko abantu bakunda Imana bama banejejwe n'ijuru. Uno munezero uduga mu ijuru uva muri Yesu, umuneze kuzoja mu ijuru, ukumva mwese muneze kuzoja mu ijuru. Nuwo munezero uzirikiwe mu mutima wawe, ni wasanga cara ivyo vyizigo vyaracitse uzobuhomvye, kuko umunezero ukunezeza kuzokwamana na Yesu. Wa munezero uti ndiwo mu ijuru, ndiwo Imana naranze mu gitabo c'ubugingo. Ariko ikintu kikubiyobeza ko wanditswe, ikintu kiguhenda ukama muri ivyo, kiraguhenda kabisa. Jewe nari mfise mutoyi wanje yavutse 52, namurusha imyaka itari mike 10 n'iyindi. Hanyuma rero mu idini, yari umwarimu mu idini. Hanyuma baraza barakeregesheraho baramutereye igisabisho kinini cishi. Ndagira iruhande Imana, none ko umva bamuteguje ntiyihanye ntiyahariwe. Ijwi raza ngo abo bamuteguje wasabati, siko kuko ntibagira agakiza. Numukecuru agira ati twebwe yafise muramu we mu pastor ati pasito je ndavuye mu idini ya shengero ryanyu ndagiye muri Pentecote. Ati ntibagira nako twari kumuna Pastor Petero, ntibagira nakuka, ntibagira ngo namba arahatitura kuko atagakiza kari. Uno munsi nawe agakiza kava mu bugombe bw'umuntu. Umunezero uva mu muntu ni wawironderera. Masha kuvukana mugakundana akaba umugore wawe ariko akaba atarakizwa. Numugore w'umupastori ahantu iwacu nagize ntibe ko mushimbere muraje muramuha gusenga. Umusantere wati naramuhaye gusenga sigaho nagiramwo namba ntacyashoye kuvuga. Ari umugore w'umupastori wa atari muto mwishengero ngo shengero niniya, ariko ntazi gusenga kuko nta gakiza afise. Ivyo ni Imana ntizopfa kujana ngo kuri umugore muka pastori mukuru. Kirabiyarura ihane ku gatwe kawe. Abana ba bose n'abakizwe baririmbyi n'abahizi, ari ukabutihanye n'akazi kawe uzosigaraho, siko ivyo so banyo baja kuzimusamba bafatana meme. Umuntu wese ku gatwe kiwe arondera umunezero agakiza kiriho, akivuga akigendagenda akiriho, kuko mukanya gatoya uzogutekera, siko uzogutekera n'urupfu ni rubi, siko umuntu atarapfa. Twebwe twaragarukiye kurigo, siko kurigo aho rwota izuba. Yego ke aho rwota izuba akenge kaci nagaciye bariko barantemeka isukari vyasi nagiye nabari umukenyezi ndagiye bumvize ngo ija mu ndagiye, siko ariko Imana yambariye ati uzo muri wese yambariye ati ngo uzogenda kwihe canje kigeze. Ariko mbona batsindagira bazihando akenye karahembuka nda bangu mu Rwanda baza mamaze ngo bandise ko kakashushanyo ko gupfa kaza kariko sinanyagi amfise imisi y'imyongerano nusamare nawe naho utongewe nkanje aho wagarukiye ku mangenge henshi none ugomba gukina ku rupfu. Umunsi umwe umukobwa umwe yambariye ati ndasabye ijambo twinjiye mu rusengero ndasubiye inyuma. Umukobwa
ego kwe naye ndongo ishengero wagira amanyama. Hanyuma ntimbarira ati Imana yambariye ngo witegure igiye kukujyana. Kunjyana he? Si mu kuzimu. None acaduga. Namba haduga umutima. Sukubanza guca mu kuzimu. Abana n'umugore w'umuryango ishengero rigasigara ritamariwe siko? Ayo magorwa ndumva mabaro kabisa. Ndinjira nijiriwe wana ko nirabura nibitagoye kwijirirwa. Hanyuma ndasenga. Mana ndagusabye umbabare ikintu cyose unziko niko nasenze. Ikintu cyose unyumvira kukimbabarire. Iri juru nasiguye sinzo ubwami nasiguye sinzobuhusha. Kabisa ndamara igihe cyo gusenga gutyo. Hanyuma sinziyene byahinduye mu gusenga. Hanyuma ndavuga nti none ryashengero ryawe ryogezegana ndi. Nabisiguye mu ishengo ngo bavuze ngo bamwavuga ngo nahagende nyabo nageze base. Abasigura bazo abali ngo ntibazobura. None barabura. Nibaca batanganwa. Kirararana. Ego data wanjye. Hanyuma rero ndasubira ndasenga ni Imana. Mbega harya Hezekiya yandushiki. Ndabaza nti ndakunda gutuma gatoki. Ndari mwinjo ndi mu nzozi ndiko ndasenga. Harya Hezekiya yandushiki. Nasenga mutima gusa sinavuga abantu bumva. Yandushiki ko je nize Kristo Yesu umwana wako yavuye mu ijuru akaza mu isi yari Imana. Aje kuducungura. Nkizera ko ari wamutumye. Nkizera ko ari wari mu ijuru n'isi. Ndadonda yugowe ni wasenga. None mbari ncandusha. Yandushiki naje numvise. Hanyuma ninanje rero nyongera ariko sinasabye Imana ya Hezekiya. Oya. Nijya ni mike mbenza nayirengeje. Hanyuma rero nanse kusaba ubusa. Imana isaba ubusa. Ariko ndayisabye. Nayikuzaba kugeza ngo ramye nyine. None rero Imana iranyemerera umunsi umwe irandumva akaje kavuye kure ngo nzokongera. Ndabicako ntoya. Ngombi unyongere mu kimenyetso kimenyekana. Ngomba bigaragare ko Imana yabemeye kunyongera. Twaturyamye ikiremba turoreye umuhisi makarakara na Pasteur Wilson niyo twaryamana bavuze cyumba cacu hariya hepfo. Twaryamana mu cyumba turi batatu gusa. Ntibari baje. Ngo muze mfise ibintu dusengera bishika bine. Byose Imana bidondagura inyo bizoba. Ishimbareti kandi mwana wanje ndakongeza osura kubaho kunkorera. Ndashima mu munezero nagize sindabizi ko ndasubira kunezerwa nkawe. Urumva uwo munsi gwari runcakiranije. Ariko ahandi nabaje kubisaba Imana. Bwari ubuhanuzi. Ndanezerwa no kubareba miyanaye kuguruka mu kirere nkagiyo niyo nkagishinga bigacika. Ko nemeye gusubira kubaho. Mbega aho nasubira kubaho ni urupfu ndirukira imbere. Ejo ruzaza n'ingata n'imigozi utekere. Mbega nawe ruzokuzako. Itegure rero kuzi ko ruzokuzako. Jewe nanje ndi mu mwanya wanje. Nawe uri mu mwanya wawe. Uyu muntu yumva hari cyo yanyazwe narengana ha. Uyu muntu yanyazwe umunezero w'amahoro. Uyu muntu yanezwe umunezero w'impemu. Uyu yanezwe umunezero w'agakiza. Umunezero w'izuka rya mbere ry'abera. Umunezero ko mu gisagara ca Yerusalemu cakaka. Nazaha. Twamuhaye kaze bakundwa. Mwebwe mwahovye umunezero w'ijuru. Mwebwe matarayije amabanga akomeye nkaya mupfukame. Hanyuma rero mpemu yera twatira amabanga y'ivyagomba. Ni saa yacu. Umuntu wese abyumva ko byinje mu mutima. Umunezero wabera nukuzoja mwiju ntagisumba umunezero nk'uyo. Ukijandajanda mu vyaha ugenda ushikuza ubesha wanguha. Uremeye ntanyibitagira ikimazi vayo. Imana nterete binama. Kabisa. Vari yuri. Vana y'umutima wose.
wewe uzizi kivume ukora ivy'ibivume vayo pfukama hariya kandi mwegerane gose gose namwe abihanisha mubanze batunatune kabisa batunatune begere kandi bagorose ubwo gusiga baryama nukwiba ikibanza erega naho nyene aho ari mu pagani ugasika wiganze inyuma abantu bose aho bapfukama hari ukuri kuri mwe nona uburi mukuri gororoka bavuze ngo nka siko egera rero egera sanga basomye egera gose nk'umuntu agomba kujya mu ijuru agomba kukera ubugaba ivyo no bugaba vyita mu bugaba nta gigawa kizoboneka mu ijuru imbere y'Imana egera nemwe abihanisha reka kubapfuka kubabaza batarashika mu kibanza nico nabonye ikosa ry'abihanisha nkanye vayo umuntu wese agomba kubonana n'Imana umuntu wese agomba kwiyegura umunezero uzoshika umuntu adagomba guhomba naveyo kandi azari mukuri yaturukuri kabisa reka dusengera abarwayi ubwambere abarwayi haguruka mwese hariya mwebwe mupfukamye naho mwamuwaye gumiraho imwizeraho nyene beshoboka bariya bo haruguru abarwayi bayifuza gukira cyangwa abarwaje haguruka mwese dusenge tugomba dusenga Imana dusengere n'abazanye ibi byambazo nabo nyene tubasengera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye cyane, Mana turakunamiye tuguciriye bugufi, turagushimiye nyakubaho ijambo ryawe rizima mu izina ryawe Yesu Kristo mwana w'Imana nzima. Turimo turabarirwa ijambo ry'ubugingo none ngaho abasabyi bawe barahagurutse abandi barafukamye mu izina rya Yesu. Nta kindi baragomba gukiganza cy'Imana kibakoreko, baragomba gukira, bazanye ingwara zabo, bazanye imitwaro yabo Mana mu izina rya Yesu. None turabasengeye Mana ubagirira imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Kuvuhereye kera wamye ukora ibitangaza, kuvuhereye kera wamye ukiza abarwaye mwami mu izina rya Yesu Kristo. N'ubu no munsi uracabikora kuko wewe ntuhindagurika nk'abantu. Abantu barahinduka ariko Yesu ko warureje n'uyu munsi ni kuri. None tabara abasabyi bawe Mana mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagaye ijuru, turahamagaye Imana kugira ngo ikore ibitangaza n'ibimenyetso. Urakoze Mana yo mu ijuru, utabara umuntu wari we wese nyakubahwa, ubagirira ikigongwe mu izina rya Yesu Kristo. Wa muntu yaragwariye ku kidengeri, ya haleluya, wamusanzeho uvugana nawe uramubaza ati mbega uragomba gukira? Aravuga ngo yamaze azikurutse. Amen. Ngo singira abanyinikira ariko Yesu wamuwari ijambo ryiza ngo ikorere ikirago cawe utahe. Ya haleluya, uko warureje n'uyu munsi ni kuri mwami. None turasengeye abarwaye, turasengeye abafise imitwaro. Amen. Haleluya, ubagirira imbabazi umuntu wese nyakubaho umubere inyishu y'ibibazo vyiwe. Urashoboye ndabizi. Haleluya. Umuririmbyi yavuze ngo sinzi uko ubigenza ariko icyo tuzi Yesu n'umukiza nico cyakuzanye mu isi, waje gukiza no kurondera icazimiye. Mwami tabara abantu bose mwami Yesu Kristo, abantu bafise ukwizera bahagurutse mwami Yesu nubatabare, abagwaye babo bakire mu izina ryawe Yesu mwana w'Imana. Nabazanye ivyambazo nabo nyene Mana turabasengeye ubatabara aho bari uyu mwanya, bumve umwanya kari umwanya wabo wo gukira mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya mwami bagirirwe neza. Urakoze kuri Imana kuri bitangaza, turagushimiye kukijija abarwaye. Amena. Ntabagusenze yasaraye Eliya yavuze ngo bimenyekane. Amen.
ko ari we Mana mu Bisirayeli. Aravuga ngo nanje ko ndi umusabyi wawe kandi ko nkoze ibikubw'ijambo ryawe Mana. Aravuga ngo unyumvire sewe uhoraho, none utwumvire. Abo bantu bakorera ibitangaza bazove hano bashima Imana banezerewe. Urakoze Mana yo mwijuru, bagirira imbabazi muri vyose, nuko turakwizeye nk'umwami n'umukiza. Urabakijije natwe turavyizeye, tubisavye mu izina rya ugera Yesu Kristo umwami wacu uri mwijuru. Amen. Tujya dusengere ababihanye, siko ababihanye nabo basengerwe. Ngo Pasteur Macho. Mana turagushimiye, ijambo ryawe ritugira neza yuko ritazogaruka ubusa, ririnda kuzoshitsa ico waritumye mu isi. None turasengeye aba bantu bose bumvise ijwi rya mpwemu yera ryo kwihana ivyaha. Ijambo ryawe kandi ritubwira ngo hahigwa uwihana akabireka, ko ari wazogirirwa ikigongwe n'Imana. Abantu bose bunamye munsi y'umusaraba wawe turabasengeye muri iyi saha nyene. Aya majwi yabagiriza ibicumuro muri iyi saha nyene akugweho. Mwami, nguko ujya muririmbye yaririmbye aho nguhora umucamanza iyambonye kwa maraso ntancira urubanza rubi, hanyuma canyitugororotse. Ngo amaraso ya Yesu turasenze kugira ngo abantu bose batuye baharigwe. Kandi iyo umuntu amaze guharigwa yumva wa munezero uciye ugaruka, wa wundi yakuwemwo nuko yacumuye. Turabasengeye bose Mana uko bangana, umuntu yatuye adacishije iruhande naharigwe, umunezero w'Imana ugaruke mu bugingo bwiwe. Urakoze Mwami kwa maraso yawe no kugeza nuno munsi agifise ububasha bwo guhanagura icaha cyose cyatuwe. Mwami turagushima yuko mpwemu yera akibwiriza abantu kwihana no kwatura ibicumuro, kuko ibicumuro byose bitatuwe amaraso ya Yesu ntavyeza. None rero nibezwe batunganywe, hanyuma bave mu ngoro y'Imana banezerewe bashima Imana. Urakoze kubahariye nkuko tubigusavye mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu ari mwijuru. Amen. Mwebwe mwese dusengeye mwizere ko bishobotse, abarwaye mwizere ko bishobotse, abaje kwatura ibyaha mwizere ko bishobotse, kiretse gusa icyaha utatuye, siko tuguma dusengereye abandi abagomba mpwemu yera. Arabakiriho twasenze cyo nahijya yeje byaheze, arabariho haguruka muriho gumaho, umve gukaza inyota gusa umunywe ko amazi yabubwiye ngo akududubirizemwo. Nuko rero dusaba umwungere wa kabiri gumaho mwari muri dusenga Imana. Turagukengurukiye Mana yo mwijuru, turanezerewe kuba hano hantu aho watunze urutoka abakozi bakahazana ibikorwa. None biriko birahakorekera ni nk'ibi turiko turabona abantu bariko barihana, kandi bigaragara ko bakugomba. Kandi iyo umaze kubikora nyene imbabazi nyene amahoro, ivyahora bibatsinda n'imbere biriho bizobatsinda. Mugabo urarabo ba Petero Yesu, urabona ko badashobora kuzokora ibikorwa wari ubasigaranye. Uravuga uti murindiriye Yerusalemu muhabwe ico data yasezeranye. Bararindiriye basenga bakobeje n'umutima uhuye, mpwemu yera rururuka abaza kuwa ari we wese. None muri no minsi tumaze hano abantu bamaze iminsi bitegura bitunganya, none rabico bakorera kindi ivyo bamaze kwakira ugomba ko babishikiriza n'abandi. Bo bishobora bate? Ariko mpwemu yari mu muntu niwe adukoresha, niwe yakoresheje ba Petero bakumva batohora kuvuga ivyo biboneye n'ivyo biyumviye. None muri no mwanya suka mpwemu wawe, aba bose nyene imbabazi barengutse imbere yawe, batunganije imitima
agomba koko mpwemu yera aronka haja barimo mpwemu yera nibongera kukumaramaza ibyabatsinda biratsindwa kandi uwo mpwemu agenda twemeza akatwumvisha kugira ngo tugende uko bibereye uwo niwaza agahindura abantu bagacika abantu b'Imana bashitse hindura abantu tanga uwo mpwemu wawe nk'uko wabikoze hari Yerusalemu igihinda cururuke mu izina rya Yesu suka mpwemu wawe suka mpwemu wawe uyu mwanya byongera byumvikane aho bakoraniye ngo haro hatigita n'uyu mwanya naho biracashoboka turi imbere y'Imana idukunda ikunda abantu yaremye kandi ugomba ko boramiriza mu nzira batanguye nawo byishoboza adashobojwe na mpwemu yeri yataza muri ba Petero bari batanguye kukwihakana ariko mpwemu amaze kuza uwo nuno munsi dukeneye yabahaye guhagarara suka none ico wasezeranye nk'uko wabisezeranye bigaragare muri bose abatona bakuze nta numwe atamukeneye kugira ngo ahora barongora abashize kukuri kose urakoze kutwumvise nk'uko wasezeranye kandi kubishitsa mu izina rya Yesu umwami wacu amen. Nuko rero Imana ibahezegere subira mu myanya yayo mushima Imana ko muhariwe kandi mwizere ko mpwemu yera aza genda rero muce bugufi mwege mwese muronde mpwemu yera kuva nejo muri iminsi wisubiramwe akantu kose urabe ko haragabuzigarira ko bakarakubuje mpwemu yera akora n'abizera ukizera ko bishoboka kandi ukigenza mu mutima ko ari cyazigaye kugifise inzigo akazikira widodomba ivyo mupfa imuhira mu muryango musabana imbabazi hanyuma rero ni uwayo wera w'Imana Imana ikagugomwa urinda guhabwa mpwemu yera nta gituma na kimwe nta kindi kivuga ntuzorabe ngo ni benshi mpwemu barayihejeje oya nta isi yose haguruka baruguma mpwemu yera Imana ibahezage.